kuri cyo kubaka mwaka umwe abantu bagaca basara bakavuga ngo gumuka ntirirashika David Karani nirashika dore ni mugumuke muragumuka n'abanyisirayeli baragumutse hasigara intwari gusa hasigara intwari gusa Imana irashavura iti kuvumwe ntimuzohahonyora n'uruvyaro rushasha. Ndasubiriye kubaha kaze barundi namwe barundi kazi tubana makuru n'ibiganiro bya misi yose tubashikiriza ku murisha ko yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Ndabaye kaze rero mu makuru n'ibiganiro tubashikiriza kuri murisha ko yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Niteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwanywanyi tubana makuru n'ibiganiro bya misi yose tubashikiriza ku murisha ko yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Ndabaye kaze rero mu makuru n'amakuru ari buze gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Turaza kunyarukira mu gisagara c'ubutunzi Ibujumbura birayangaya ibara riraguye. Mu Bujumbura hagabwe igitero giciye gihitana abagisoda babiri ndetse n'abanyagihugu bashika 25 barakomeretse baciye bajanwa kwa muganga. Mukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye asohoye itangazo bidahumuriza abanyagihugu c'u Burundi abagabisha ngo bahagarare magabo kuko umutekano wamaze gutosekara. Bikavuga ko rero abo basoda boba bagandaguwe n'umugwi twaje urwanisho M23. Nyuma yuko rero intambara zongeye kwaduka muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, abatari bakeya mu gisoda c'u Burundi baramaze gusiga ubuzima, aba ari muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ndetse n'abandi bari mu mihingo itandukanye. Y'umugeko rero impunzi zivuye muri Kongo zihungira mu gihugu c'amavuko cacu arico c'u Burundi. Aba bivuga ko rero haba harinjemwo n'abanyekongo babasoda ndetse n'abapolisi. Gusa muri aba basoda binjiye nubwo bavuga ko ari aba FARDC, bivuga ko hoba harimo ibiroberi ivyabinyegeje,mo bikaba byaraturutse mu mugwi twaje urwanisho RD Tabara ndetse no mu mugwi twaje urwanisho M23. Amakuru yacu turaza kubagaruka ko mu kanya ku buryo bw'idonido tuze kubaza amasoko yacu ivyo yadutorokanirije ngaho Ibujumbura. Muyandi makuru kandi turaza kunyarukira n'ubundi muri leta yacu y'u Burundi, turabe ibiriko biravugwa mu Burundi nyuma yuko impunzi z'abanyekongo zishitse mu Burundi. Kuri ubu ngobo biravuga ko hoba hari kwibonekeza ingwara zitandukanye zimaze gufata abana. Makuru twahaye n'amasoko yacu atubera ko biturutse kwigurirana ry'impunzi ziva mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo zinjira mu Burundi. Abana bashikiye mu nkambi zitandukanye ngahaye mu gihugu cacu c'u Burundi barashiriweho uburyo bwo gukingirwa indwara zirimwo zimwe. Turaza kandi kurabira hamwe ino ngingo ku buryo bw'idonido, turaza kuyisubiramwo turabe ukungene ivyo bihagaze. Turaza none kunyarukira mu makuru ngaha mu Burundi. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yashabuye cane aradonda gatoki abajejwe kurangura ibijanye n'igitoro mu Burundi bariko baragicuruza mu kinyegero, akavuga ko rero bo bagiye gufatirwa ingamba zikomeye cane. Turaza navyo kubirabako ku makuru yacu ku buryo bw'idonido. Reka rero nasubire ndabahe kaze mu makuru yacu ku buryo bw'idonido, tugira duhere ko ariko aravuga ngaha mu Burundi. Tunyarukire mu mpunzi zirimo zahungiye muri Republika yacu y'u Burundi. Biturutse rero kwigurirana impunzi ziva muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo zinjira mu gihugu cacu c'u Burundi. Bivuga ko abana bashikiye mu nkambi zitandukanye bashiriweho uburyo bwo gukingirwa indwara zimwe. Kugera kwigenekerezo rya 22 Ruma 2025 impunzi zigera ku bihumbi 45 z'abanyekongo nizo zari izimaze kwakirwa mu gihugu cacu c'u Burundi. Muri izo mpunzi abashika ku bihumbi 36 bakiriwe muri komine Buganda intara ya Cibitoke. Muri izo mpunzi kandi haribonekeza igitigiri kinini c'abana. Abo bana bari mu batorohewe n'ubuzima, bakaba rero bashiriweho mu nkambi zibakira. Bakaba rero bashikiramwo mu nkambi zibakira bivuye ku mpamvu nyinshi zitandukanye, na cane ubwishi bw'izo mpunzi. Abana bashikira muri izo nkambi, yaba abakiri bato canke abariko barakura, n'umwe mu migwi igirwako n'ingaruka mbi nyinshi zitandukanye, harimo nko kurwaragurika indwara ziva ku gufungura nabi, mbere niyo bafunguye ngo bagafungura ibidakwije ingaburo zose, kandi ngo bari bageze mu myaka yo kwitabwaho neza, na cane mu bijanye n'ingaburo.
indwara zivuye kw'isuku rike nazo ngo zirabandanya zibonekeza ngo muri uwo muco w'abana. Ishiramwe mpuzamakungu ryitaho ineza y'abana mu Burundi UNICEF Burundi rikaba riherutse gushiraho amavuriro arimwo ibikoresho bitari bike mu nkambi zakiriye izo mpunzi z'abanyekongo, aho abana barenga amajana bamaze guhabwa ubuvuzi mbere abafise nyene imyaka yo kuba rero nk'uko amakuru duhabwa n'amasoko yacu bivuga ko rero abafise imyaka bavuga ko abafise imyaka yo guhabwa incaco bariko barazihabwa. Ivyo kandi akaba ari mu ntumbero yo kugira ngo umwana wese abeho neza kandi afise amagara meza. Userukira ishirahamwe HCR mu Burundi Brigitte Mukanga eno ahamagarira abafasha impunzi kubafasha mu kubaronsa ivyankenerwa na rirya mu bahunga harimwo abana abeshi cane. Reka tubandanize amakuru kubijanye n'igitoro ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Mu gihugu cacu c'u Burundi igitoro cashikiye mu magendu aho guca mu gitoro opase, uko niko umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yashikirije mu gihe nyene yari kwaragaruka ku kungene igitoro ngaha mu Burundi kibandanya akibura. Umukuru w'igihugu c'u Burundi rero Evariste Ndayishimiye akaba atunga agatoke cane abakorera mw'ishirahamwe rya leta rijejwe gukurikirana ibijanye n'igitoro mu Burundi kuba ngo barashizemwo uruhara. Perezida w'Uburundi Evariste Ndayishimiye yashikirije ivyo mu gihe gushika ubu bataraheza guharura neza igitoro coba caraburiwe irengero. Hanura rero abo bose bari mu bisata bitandukanye kutagarariza ubutegetsi mu guhonyora amategeko asanzwe abajejwe. Hagati aho twabibutsa ko indongozi zahora zirongoye ishiramwe Sopebu zakombojwe mu mabanga mu ndwi iheze mu gihe atamwaka bari bamaze bagenwe muri ayo mabanga. Ibi rero umukuru w'igihugu c'u Burundi akaba yabishikirije nyene bivanye no kungene igitoro kinyika mu gihugu cacu c'u Burundi. Ngayo rero amakuru twariko turabarosa muri aya masaha mu gihe nyene umukuru w'igihugu c'u Burundi yari yahishuye ko ngo gukurikirana ibijanye no gukurikirana igitoro biciye ku buhinga bwa none ari kimwe ngo mu byari bimuraje inshinga kuba ngo yabona uko bishizwe mu ngiro ikibazo c'igitoro coba cakabaye kiriko kiratorerwa umurongo buke. Yamara ngo yaratangaye cane abonye ibintu biguma vyunyuka mu gihe ubwato ngo bwazanye igitoro budasiba kuza mu Burundi. Reka rero tube dusozereye amakuru yacu ngaha, turaza gusubira mu makuru ataha. Mwarundi namwe Barundi kazi mwadukurikiraga mu makuru n'ibiganiro twashikirizaga ku murasha kuri yanyu mukunda cane ya Isange TV. Reka dusozerere amakuru yacu ngaha, turaza gusubira ku mugoroba. Amakuru yacu nagasaga no kwibutsa gufyonda sabone uko we utubandanye dukurikira ugacufyona na partage maze ukazura wa mbere kubona amakuru n'ibiganiro tugushikiriza ku murasha kuri yanyu mukunda cane ya Isange TV. Reka ntere yambu rero abadukurikira bari mu bice bitandukanye bw'izgihugu cacu c'u Burundi, abari mu dutimire dutandukanye, amazona atandukanye, ibisagara bitandukanye, imitumba itandukanye, intara, amakomine, mwese turabahaye yambu. Twakibagira kandi abadukurikira bari mu bihugu bibanye nk'u Rwanda, Republika Iharanira Rusange ya Kongo, Uganda, Tanzania, Kenya, Mozambique, Zambia, Malawi ndetse n'ahandi ijya nino hatandukanye mu bandanye mukurikira amakuru yacu umuherereye. Reka kandi shimire abadukurikira bari mu makungu ijya nino nk'abari mu bihugu byo iyo hijya hakurya y'amazi manini muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Australia ndetse na Buraya. Mwese rero mudukurikira turabahaye ijambo mu makuru n'ibiganiro tubashikiriza ku murasha kwanyu mukunda cyane ya Isange TV. Reka rero dusozerere amakuru yacu ngaha yo kuri aya masaha, turaza gusubira mu makuru araza kuba
agezwe ko tuza guhabwa n'imbonesha kuri yanyu mukunda cyane iya Isange TV. Reka dusozere ngaha rero turaza gusubira mu makuru yacu yo mu gihe amakuru yacu araza kuba aducikirijwe na imbonesha kuri yacu mukunda n'amasoko yacu abari ijya nino hatandukanye.